Ndakuramukije ndanaguha kaze wewe munywanyi wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Inyuma yuko havuze imigwano ikomeye cane ndetse no gusambura ibirindiro vy'inyeshamba za FNL zigwanya leta y'u Burundi, kuri ubu ngubu hari amakuru yihuta cane adushikiye kubirabana n'umukuru w'izi nyeshamba, bivugwa yuko nyene nawe yoba yishwe. Ese aya makuru hariko haratangazwa nande? Ni amakuru adushikiye kano kanya tukaba tugira tuyabashitseko ndetse tumenye neza koko nimvo z'urupfu rw'uwo arongoye inyeshamba za FNL, inyuma yuko hagiye hakunda kuvugwa yuko ngo n'umukuru wa Red Tabara yoba yarashatse kugandagurwa ariko bikanka, ndetse ngo abari bashaka kumurasa agatahura mbere yuko bamurasa. Nyuma rero kuri ubu hakaba hari ayandi makuru adushikiye kano kanya yuko inyuma yaho igisirikare ca Kongo kivugiye yuko casambuye ikibanza umuhari FNL wa Aloys Nzabampema kuri ubu ngubu wacumbikagamwo ngo nawe nyene yoba yishwe. N'amakuru ndibuze kukubwira yose nkuko adushikiye kano kanya, nkaba rero ngwaye kaze cane muri ano makuru. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndaguhaye kaze cane, ariko niba utarafyonda subscribe ngira ngo ngusabe gufyondako. Niba kandi warafyonzeko ni vyiza cane, turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twatunganije vya misi yose. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, makuru bakayadushikiriza tukayatunganya neza maze nanje nkayabashitsako. Aya makuru kandi ndahayemwo kaze wewe tugiye kubana uriko uratwumviriza uri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Turazi namwe ko muri abanywanyi bacu kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Ndahaye kaze abariko baratwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ari nawe nyene aya makuru yacu ari buze kugaruka cane kuko bivugwa ngo yuko ariho yu arongoye izi nyeshamba za FNL Aloys yoba yiciwe. Aya makuru rero yihuta cane, ndahayemwo kaza abatwumviriza bari ku migabane y'amakungu Amerika, Aziya, Buraya ndetse n'ahandi hose ubuherereye, ndakengurutse cane. Reka hano makuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru nyene ariko aravugwa cane kuri uyu nguyu arongoye umuhari FNL wa Aloys Nzabampema. Kuri ubu dushitse amakuru adushikiye yuko ngo yoba yarashwe n'abasirikare ba Kongo. Inyuma yuko igisirikare ca Kongo kivugiye yuko rero casambuye ikibanza umuhari FNL wa Aloys Nzabampema carimwo muri Kongo, hari ayandi makuru yakwirakwiriye cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abantu bamwe bamwe bariko barahanahana ifoto igaragaza uyu Aloys Nzabampema, bivugwa yuko ngo yoba yarashwe n'igisirikare ca Kongo. Inyuma yo kubona ibi vyose vyagiye bivugwa ndetse na n'ubu bibandanije kugenda bihanohanwa ijya nino, twashatse gukora amatohoza kugira tumenye ukungene yoba yishwe ndetse n'uwoba yamwishe, nkuko twagiye dugerageza gukora amatohoza. Imbere yuko turaba ivy'urupfu rero rwa Aloys Nzabampema, reka mbanze ndakwibutse yuko amakuru adushikira ari uko muri rusange avuga ko igisirikare ca Kongo kivuga ko casambuye ibibanza umuhari FNL wa Aloys Nzabampema wacumbikagamwo muri Kongo, bivugwa yuko rero ngo waruhejeje igihe kitari gitoyi ariho ukorera imyimenyerezo ya gisirikare. Ibi kandi bikaba vyaratangajwe ku wa mbere, hariho igisirikare ca Kongo camenyesha ko casambuye ikibanza abagwanyi bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi bagwaniramwo bari muri Sud Kivu, nkuko twagiye tubibashikiriza mu makuru yacu yaheruka. Twaragiye tubamenyesha kandi ingwano zikomeye cane zabahuje, ndetse bikavugwa yuko hari abasirikare ba FNL baguye muri izo ngwano, ndetse n'igisirikare ca Kongo kikaba cyaramenyesheje yuko hari abasirikare bacu bakomerekeye muri izo ngwano. Ese ibirabana n'urupfu rwa Aloys Nzabampema go rwaje rute, canke se yoba yarishwe bikagirwa ibanga rikomeye cane? Ese abariko barakwiragiza ano makuru boba bafise gihamya? Twakoze rero amatohoza tumenya vyose kubirabana n'urupfu rwiwe.
Ndakwibutse ko kandi muri rusangi ibi vyaje inyuma y'aho Aloys Nzabampema akaba avuga ko arongoye umuhari FNL ushaka guhindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Yagiye akunda kumenyesha yuko bafise intumbero ikomeye yo gukuraho leta y'agahotoro ngo abanyagihugu bagasubira kuronka ubutegetsi bubarongora ariko hadakoreshejwe igitugu ngo ca CNDD-FDD. Aloys Nzabampema akaba yarirukanywe mu gace yaracumbitsemwo kandi rero ngo akaba igisirikare ciwe cabuza abasirikare batatu nk'uko ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'igisirikare ca Congo cagiye kibimenyesha mu itangazo casohoye. Amakuru rero yihuta cane adushikira kano kanya nuko ivyo ngivyo biba canke se vyashitse inyuma y'aho leta y'u Burundi ndetse na Congo zafatiye ingingo yo kugwaniriza umwasi hamwe na cane cane gutuza imigwi igwana mu buseruko bwa Congo nk'uko twagiye tubibashikiriza amakuru yacu atandukanye. Igisirikare ca Congo kandi kikavuga ko cirukanye inyeshamba zimwe zimwe ngo zo mu Rwanda zigwanira ku butaka bwa Congo nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Congo. Ese Aloys Nzabampema yoba yiciwe hehe? Amakuru dufitiye amatohoza nuko ngo inyuma y'izi ngwano zikomeye cane humvikanye urusaku rw'amasase aho uyu Aloys Nzabampema yari ari acumbitse ndetse ngo n'abasirikare bamurinda no kuvuga nyene izi nyeshamba za FNL ngo humvikanye urusaku rw'amasase akomeye cane ndetse abantu bamwe batangura kwiyumvira yuko ngo hoba hatewe n'igisirikare ca Congo ndetse ngo ashobora kuba nyene nawe yiciwe muri izo ngwano. Gusa amakuru twatohoje arerekana neza gushikana n'ubu atawuramenya aho kuri ubu Aloys Nzabampema yoba aherereye kuko ngo n'abasirikare biwe nyene baragiye kurondera ngaho yama ari barahebura. Bamwe rero bakaba bariko biyumvira yuko ngo Aloys Nzabampema arongoye umuhari FNL ugwanya leta y'u Burundi yoba yishwe n'igisirikare ca Congo. Gusa aya makuru ntabwo aremezwa n'igisirikare ca Congo ndetse n'abamenyesha makuru bacu bakoze amatohoza kubirabana n'ibi bitero ndetse n'ingwano zikomeye cane zabereye muri Sud Kivu barerekana neza yuko atakiziga ciwe cabonetse ndetse ngo no muri abo bagwanyi bishwe atakiziga ciwe cabonetsemwo. Gusa bakomeje kurondera barebe ko yuko bomenya aho yoba aherereye. Bamwe bakavuga yuko ngo yoba yashimuswe, abandi bakavuga yuko ngo yoba yagambaniwe n'abasirikare bakorana ngo kuko hari hahejeje iminsi itari mike batavuga kumwe ndetse ngo hari ivyo batari ko bumvikana ko. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari amakenga yuko ngo Aloys Nzabampema nawe yoba yaguye muri izo ngwano canke se ngo yagambaniwe na bamwe mu basirikare bo muri FNL nk'uko twagiye tubitohoza. Gusa aya makuru ntago aremezwa kuko igisirikare ca Congo ntago kiragira ivyo gishikirije kubirabana n'uyu arongoye abagwanyi ba FNL ndetse igisirikare ca Congo kikamenyesha yuko hakomeretse bamwe mu basirikare bacu ndetse hakicwa n'abandi bagwanyi ba FNL ariko ibirabana nuko ngo Aloys Nzabampema yoba yaguye muri izo ngwano vyovyo ntago biraja ahabona. Gusa bamwe mu basirikare ba FNL bagerageje kurondera Aloys Nzabampema ndetse ngo anababwira ukungene bagiye kuvyifatamwo inyuma yaho ibirindiro vy'ico gisirikare ca FNL bisamburiwe n'igisirikare ca Congo. Bamurondeye rero barahebura, ivyo ngivyo bikaba ari vyo vyatumye bamwe batangura kuvuga yuko ngo yoba yishwe. Gusa amakuru yicwa giwe akaba atanumwe yarayemeza ndetse gushikana n'ubu akaba atakivyemeza kiboneka yuko ngo kuko yoba yapfuye. Gusa amakuru areka arakwiragira cane ndetse turabandanya kuyatohoza cane kamenyesha amakuru bacu bariko barakora ibishoboka vyose kugira tubashe kuronka ayo makuru nyene nayo tuyabashitseko. Nkaba nakwibutsa yuko rero ingwano zatanguye guhuza igisirikare ca Congo ndetse n'abagwanyi ba FNL ndetse bivugwa yuko ngo hari n'abagwanyi ba Red Tabara nabo boba baracatse kujya muri izo ngwano ngo ariko ngo igisirikare ca Congo kikabivuna nk'uko twagiye tubibashikiriza amakuru yacu atandukanye. Ndakwibutse yuko hari umuhari ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara
nawo uhejeje iminsi uvugwa, bikavugwa yuko wowe ngo ufise amapozisiyo yawo mu ishamba ry'ikibira, ariko ngo nawo kuri ubu ngubu ukaba ugeraniwe, ndetse bamwe bakavuga yuko ngo woba watanguye gukora ibikorwa vyerekana yuko ngo woba ushaka kuvana abasirikare bawo ufise mu Burundi. Ivyo rero bikerekana yuko ngo watangiye gucika inguvu. Ivyo ngivyo birashikirizwa na bamwe mu bari gukurikiranira hafi ibiri kubera muri uwo muhari. Gusa amakuru twaronse neza nuko ngo bariko barakora imyimenyerezo y'igisirikare ngo ibandanije, ndetse na gwagwaruka twababwiye gwinjiye muri uwo muhari ngo robandanyije imyimenyerezo yago y'igisirikare, nubwo bivugwa yuko ngo hoba harimwo ugutumvikana, ndetse hari ingingo zimwe ziriko zirafatwa zitariko zumvikanwako. Ibirabana rero n'ayo makuru yose arabana n'umutekano turabandanya kuyabatohoreza igihe cose turaba tuyaronse, ndetse n'icemeza neza koko Aloys Nzabampema uyu nguyu yarongoye FNL yoba yishwe, turaza kuyabashitsa ko yose ingingo imwe. Ico usabwa no gufyonda subscribe, abo manuka munsi y'video karaba handitse s'abone ugafyonda ko, maze igihe cose dushize ko inkuru ukajuba mu bambere bazironka. Cyasabye abanyagihugu batuye muri ako gace aho hari amapozisiyo nyine y'imigwi igwanya leta y'u Burundi. Kuri ubu ngubu ngo umutekano wo batanguye kugaruka, ndetse muri rusangi hakaba bamwe basabwe kwimuka aho bari. Amatohoza rero twagiye dukora, twashatse kurondera Generali Nzabampema kugira twumve ico ashikiriza kuri abana n'izi ngwano, ariko ntago twabashije kumubona, ariko turabandanya gukora uburyo bwose bushoboka kugira igihe cose hazabagize ico ashikiriza kubirabana n'ibi bivugwa n'igisirikare ca Kongo turaza kubibashitsa ko makuru yacu ataha. Gusa nkaba nakumenyesha yuko muri rusangi abanyagihugu bo mu duce twarimwo abo bagwanyi ba Red Tabara ndetse na FNL kuri ubu ngubu batanguye guhunga, kubwo imvu zo kubona yuko nyene igihe cose hashobora kongera kwaduka ingwano. Amakuru rero atwereka neza yuko muri Red Tabara bemeza yuko FARDC koko yageze kuri ivyo birindiro vyayo ahitwa Kitavunga Mpegere. Ahangaha rero akaba ariho Red Tabara yari ifise amapozisiyo yabo, ngo Red Tabara igaca yimuka inyuma yuko ibonye yuko ingwano zakomeye cane, ikaba yaciye yiyungururiza ahandi nk'uko twagiye menyeshwa n'abari muri Red Tabara inyuma y'izo ngwano zikomeye cane zabahuje n'igisirikare ca Kongo. Ndakwibutse yuko muri South Kivu kuri ubu ngubu hagiye hakunda kuba ingwano zikomeye cane hagati y'imigwi y'abasirikare bava mu bihugu bitandukanye, imigwi yitwaje ibigwanisho. Iyo migwi yitwaje ibigwanisho rero akaba arimwo iva mu gihugu c'u Burundi, iva muri gihugu c'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero izi ngwano zikaba zihejeje imyaka zibera muri izo teritwari. Nkaba nakumenyesha yuko rero muri rusangi igisirikare c'u Burundi atacoco kiratangaza muri rusangi, ariko ngo naco kiriko kirakora ibishoboka vyose kugira kirondere bamwe muri abo bagwanyi bivugwa yuko ari aba Red Tabara bo barashitse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nubwo Perezida Ndayishimiye Varisito yagiye akunda kuvuga kenshi yuko ngo atamugwi wateye igihugu c'u Burundi, ariko muri rusangi hari inama zikomeye zagiye zihuza bamwe mu bajejwe imigenderanire y'ibihugu vyombi. Hakaba rero haranatumiwe mu nama yari guhuza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, ndetse n'abandi bantu bari gufasha muri ivyo biganiro, ariko Perezida Ndayishimiye wewe akaba ataritavye izo nama. Gusa hakaba haremeranijwe yuko imigwi yose, imihari yose igwanya leta igomba kuvanwa muri ivyo bihugu, ndetse bagacungera n'imbibe z'ivyo bihugu nk'uko vyagiye vyemeranywaho. Nkaba nakubwira yuko rero muri rusange ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, mu gihe hari ibikorwa bitandukanye biriko birakogwa n'igisirikare c'u Burundi kugira ngo bicungere umutekano ndetse n'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru yari karavugwa cane. Nkaba rero ngusaba gufyonda subscribe kugira ngo igihe cyose turose amakuru mwene nkaya urajuba mu bambere bayaronka. Ndagushimiye cane, mukanyandaza ngushitsa ko n'ayandi makuru yose turiko turagukorera ko amatohoza.